nagira ndabasaba ikintu kimwe kuri iki kiza ca corona ntayo umuntu azosubira ubwoba ahubwo duhangane umwasi murahangana ikiza corona nta kigoye kirimo wewe ubwa mbere bazureme ku mutima yuko naho wosanga wagwaye urakira wumvise akamenyetso canke wakoza hakozwe n'umuntu agwaye corona ubwo nyene tugenda kwipimisha kugira ngo usanze ugwaye bace bakuvura utaragwara nico gituma mu Burundi dukira kuko umwe wese amenya ko afise umugera ataragwara umubiri ugikomeye ugifise babasondera kugwanira ico ni cambere ntugire ubwoba ipimishe umenye ubuzima bwawe ingene bumeze umuntu akaba kuja kwipimisha ntuze ngo bamenye ko ngwaye ngo ntoba ngowe ugowe ikikucukira ico ni cambere ubwa kabiri sinandura ubuzi ko utashobora kumara iminota 10 udakaravye kuko wakoze ahantu hakozwe n'uwundi muntu ntavyuzi ko ataragwaye cukaraba wirinde kumukorako wirinde kuguma muzamura hemanira ko muri ko mugwana mu nda urabe yuko wandura wewe baza wirinde gukora ku bandi ugumukaraba uko iminota 10-15 iheze kuko ntuza aho wakoze ko atakozwe ko n'ugwaye umurundi wese rero yishire mwivyo yikingire sinandura ngira nikingire jewe hanyuma rero nawe ntiwiyizi kuri muzima uyu munsi kuko corona urashaka kuyandura uyu munsi ukazomenya ko yigwaye inyuma y'indwi none muri iyo minsi ndwi ntuburi kuranduza awigira umugambi rero uti sinanduza wiyikeke kutameze neza uca bakakora ku bandi ugumukaraba kugira naho uza gukora uhakore intoki zisa neza urumva bandura bakingiye kandi nawe wikingiye none kantuzi ibyo tubikoze hari corona izo dukora izo ngingo tuzigendeye ko ndababwire biraheze corona tuzoza turayumva nk'umugani